tunabandaniriza ko na ya makuru ya wa musaza wacu hariya ya Double J na Kiriku ya Double J na Chameleone na musaza wacu hariya DJ Paulin ona yuko Chameleone atarakora show yabonanye na Double J barajya gafoto barafata agaselfie kandi agafoto kavuga hari foto zivuga hari foto zitanga ubutumwa Drizzy kabisa barafata agaselfie avuga bati Chameleone avuga ati Double J ariko ararengana akantu yaririmbye avuga ati rafiki yangu Double J alikuja nyumbani kunielezea shida fulani eti alizulumiwa. Hapana, ndugu yake amemugeuka. Yes, novuga rero n'ubutumwa novuga yuko Chameleone yagerageje gutanga biboneka yuko ari karatanga ubutumwa yerekana yuko indirimbo ari ya Double J kabisa. Narakwibutse yuko mu makuru mwavuze ku wa gatanu mwavuze yuko haje umuntu yitwa Mutima. Chameleone avuga ati umuntu yitwa Mutima niho yahawe Amahera kandi siwe manager wanjye. Ujya ajeje ibintu by'ingendo. Ajeje kuntunganiriza ibintu by'ingendo byo mwarabivuze. So novuga rero yuko kuri iyi nkuru ikuntu biriko biragenda rero ubu abantu bariko baravuga bati none ko Chameleone uwo muntu yitwa Mutima sanzwe amuzi iyo genda kamubwira agasubiza amafaranga y'abandi. Rega n'ubundi dusubire kwa kino kintu. Dr Jose yatanze ubutumwa avuga neza ko Mutima ivyajejwe n'ingendo za Dr Jose ajejwe kumenya ko Jose yafunguye canke abantu bo muri team bameze neza ariko ntajejwe ico Black asanzwe ajejwe kuko Black niwe manager by'ukuri wa Dr Jose Chameleone. Mugiye bisanzwe biruko akavuga ko amafaranga yahaye Mutima ivyo byarabizi ko amafaranga yagiye kwa Mutima kandi Mutima natari manager wiwe ari muri team iwabo. Mbega none Mutima ya mafaranga yakiriye ngo yabike canke yakiriye ngo yatware mu kigo ntabwo ikintu kizoba ngaho nuko Mutima canke nuko Dr Jose haza kwishuza Amahera Mutima hasubize DJ Paulin hama indirimbo igaruke kuri YouTube. So ndiko naraba abantu bose bandika ubutumwa ku marezo social kuri iyi case ya Double J na DJ Paulin bavuga bati DJ Paulin ariko ararenganya Double J. Ariko mwumve yuko DJ Paulin burya n'umuntu twavuga yuko amaze gufasha ibintu byinshi mu muziki w'u Burundi. Abantu ntibibaze ngo ni DJ Paulin ari mu makosa. No. Burya umuntu nka DJ Paulin n'umuntu tutakunze kubona avuga ku marezo social amajambo menshi cyangwa agenda mu mabifu n'abantu. DJ Paulin kijya kintu yakoze yagikoza kids. DJ Paulin kuvuga yuko yatanze amafaranga. DJ Paulin kuvuga yuko yatanze $1000 atayivyo atari bibyo ntiyovyo ba ko niyovyo. DJ Paulin sumuntu twavuga yuko akenya amafaranga nka $1000. DJ Paulin n'umuntu abantu bose bazi yuko amafaranga yafise. DJ Paulin n'umuntu abantu bose bubaha. DJ Paulin nta $1000 yoza kwishyuza ba Double J. Arabizi yuko ba Double J hari nk'aba petit frère biwe arabizi yuko abarusha amafaranga yocaza ngo aje kurondera amafaranga muri ba Double J. Ukunda vyumva Drizzy gushika umwana isaha DJ Paulin nta makosa afise. DJ Paulin kandi na Double J nta makosa afise. Habo makosa tuza kuyekeza kubakiriya amafaranga. DJ Paulin yari kuba ukagenda kuvuga ko yatanze amafaranga atayo yatanze. Ikintu rero kihari no munsi n'igiki abantu bareke kuguma bagira hari ukuntu rega n'umuririmbyi arashobora kuba mu makosa ariko kubera kwa kuntu nyene aca yigira imfuvye baranyanka abantu bafise amafaranga baranyanka ibikiyiririsha man ntibikunda iyo umuntu ari karasaba utwiwe aradusaba. DJ Paulin ikintu numva nuko ategerezwa kugira iki kuvugana n'umuntu yahaye amafaranga bakamusubiza amafaranga yiwe
uraziga Drizzy kuko DJ Paul yarabivuze ati jewe amafaranga nayatanze byitwa yuko ndishe korabo tukoze jewe DJ Paul amafaranga si kibazo no kuyaheba no yaheba ariko sishaka kurengana sishobora kuyaheba amafaranga aba Double J ni batahe hama tubisubiremo yaravuze yuko nubo biri mu butungane ariko je ndashigikiye DJ Paul ni byiza ariko sinovuga yuko aba Double J bari mu makosa nta kosa na rimwe bafise ariko je shigikiye DJ Paul yuko ategerezwa kwishyuza amafaranga yiwe ayamusubiza none Drizzy ndakubaza kuwa gatanu twaravuze neza ko umwe mu bajejwe kuba bya Jose yanatanze ubutumwa avuga ko bashaka blessinga umwana w'igihugu turavyemenya ga Fulgence ivyo turavyemera bashaka blessinga umwana w'igihugu nka DJ nka Double J kugira ngo nawe agere ku yindi ntambwe gukora ndimbo na Dr Jose donc ko yari we kugira ngo ba blessing umwana w'igihugu bisigwa ngo na Double J ashaka kuba atazi ko hanatanzwe n'amafaranga ibyo ntushobora kureka kubimenya mu gihe indirimbo uza kwiririmbamo ikindi kintu aka kantu baza barahiguza baratujyaniranya baririmbyi benshi nawo muhamma miliyoni aravuga ati nakangira mu blessing because abafise izina risumba iryo ufise aka kantu hobwa ngo yashatse ngo kumublesinga abatipe bakora business kandi turabizi ego simuze ngo korabo zagusa ntizibaho ushatse kuvuga ko nuwo yo muhamma amafaranga kandi kuyatora koraba kayimwima nibo benshi bivuze ko akantu ko kublessinga tuma tugafute kwanza ako koko tuzaho gafata nk'ibisanzwe tugafata nk'ibisanzwe ariko kandi ikintu numva norenza ko hambavu y'ivyo twavuze kwa gatanu ndi wiheze burya aba bantu impande zose nagumye ndagisubiramo hari ibintu batariko baratubwira neza hari ibintu bitariko biraba clear kuko uvuze twarakoranye indirimbo hanyuma ndatanga uburyo ntutubwire yuko abari ko barayikora hari kontra yuko bahembwa canke mwabaye bugishiremwe ubujama bakora akantu katari clear kundi ruhande bakatubwira bati indirimbo bashima connection ko yabonetse ariko nabo ntibatubwire neza kuri kuzuye ati byagenze kunuku ku ndirimbo bwa mbere baratubwiye yuko bashaka video nziza nzima kugira ngo indirimbo bace bayimurekera ariko none koko yari yananiwe nuko video yokogwa canke ntibari kwicara bakagati burya hari ikibazo kimeze kunuku ibi turashobora kubiskipinga tukabireka oya tureke guca ku ruhande novuga yuko amafaranga ya DJ Paul bashatse kuyajya birumvikana bashatse kuyajya kuko ntivyumvikana yuko hari umuntu yoca ku ruhande akagenda gusaba amafaranga DJ Paul kamiliyoni atavyazi kamiliyoni reka twite yuko yoba abizi yarabizi kuko yaravuze yuko bakorana none uwo muntu yamenye gute ko DJ Paul na kamiliyoni bafitaniye projet y'indirimbo kugira cyagenda kumusaba amafaranga DJ Paul uwo muntu yamumenye gute ko bakorana na kamiliyoni usanga ari kamiliyoni ya Blanche uwo muntu kuri DJ Paul kugira bavugane ibyayo mafaranga rero umusaza baramwescrosse tayari umusaza baramwescrosse ariko je kintu numva nuko umusaza yokora mu possible ya mafaranga yiwe bakayamusubiza je naravuze nti mu rubanza ari karashingisha agerageze anarurenze no ngaha ruje muri EAC kugira ngo mu gihe afise ibimenyetso asubizwe utwiwe ariko mbaze n'ubundi kugira ngo dufashanye ivyumviro DJ Paul yosubizwa indirimbo cyangwa asubizwa amafaranga ivyo bavyiza kumva zuko ubona ko anatanze n'utumwa avuga ati indirimbo yaje DJ Paul cyo numva nuko yosubizwa amafaranga indirimbo akayihoza urumva none kamiliyoni yamaze kuvuga yuko ari bless yahaye Double J nka gift yahaye Double J urumva indirimbo yaciye iba ya Double J none amafaranga asubijweho DJ Paul nagende yishuza amafaranga bayamusubiza ayishuza kwande
Double J araza kubizamo ibyo gutanga amafaranga. Double J nabyazamo Double J ntabyagarukamo novuga yuko Chameleone amaze kuvuga yuko ari nka gift yahaye Double J ata amafaranga yigiza mwaka mbeguribuka cyagiye Double J hajya byaramuvuye uribuka cyaganiro X Factor yigera gukora X Factor yavuze yuko yumvikanye amafaranga ya project na DJ Paulin ariko aza kuyadanirwa na Hakim Moza. Hakim Moza yari kumenya gute amafaranga ya project mu gihe DJ Paulin atayamubwiye. Ubwiwe X Factor yagize ati amafaranga nayahawe amafaranga twayumvikanye na DJ Paulin ariko mu nyuma Hakim niwe yayanzaniye. Byumvikana yuko aba bantu mve nagumye mvuga bafise ibindi bintu bashobora kuba barabicishijemwe baza barabivayanganye babigira rudavagi birangira bononye ibintu. Ari n'ikindi kintu ncangaruka nibutsa abantu mu Burundi turakunza akantu yuko ngo tugadukore ngo umugambi ngo je nawe ngo turazinanye acha tuvuga ati cyizere jana kugira nta kibazo tukirengagiza ibintu byuko tugiranira amasezerano. Kari no mu bintu biriko biragenda bisubiza inyuma music industry y'u Burundi kuko uyu munsi umuririmbyi n'umu boss canke n'umuntu runaka baraza bakayaga ngo je ngo mushiremo ibintu tabi nibi bakabivuga na hehe ku munwa aho reba bicaye hehe wibaza mu kabari. Ivyo bintu ofete ma contrat gusinya contrat abaririmbyi bacu bariko baratahura contrat icyarico ubasigaye basinya ama contrat navuga yuko ni gake uzobona umuririmbyi ariko aradinga n'undi muntu ata contrat ihari. Iki kintu tukibashimire cyane ariko baze barabasinya ama contrat neza. Iki kintu wibuke yuko ari ikintu kimaze imyaka igera kuri 2 ubu yamaze no kurenga harenze kwa meza atari make. Muri ijya myaka hari umubano abaririmbyi barafitaniye n'ababoss runaka aba promoters runaka ugasanga baragenda bakavugana ibintu bwabo mu nyuma bitagenze neza ukazumva bagiye ku ma social media ku ma media atandukanye bakavuga ibibazo bye bakavyeexpose hanze mu gihe hari ibintu bataza gushira hanze cyane kugira ngo abantu bamenye mbega koko aba bantu ikibazo cyabo gihagaze he na he. Nibyo by'ibiko biragaruka ngaha nibyo by'ibinyene biriko biragaruka ariko rero abantu bumve yuko DJ Paulin ari mu bantu barenganije nagerageze rero yitware kandi ntiyitwarire Double J ahubwo yitwarire iyo amafaranga yagiye abakiriye amafaranga yitwarire abakiriye amafaranga. Chameleone yarambwiye ati jewe ujya wahaye amafaranga si manager wanjye ujya jeje ingendo rero nimba DJ Paulin azoca yitwarira Chameleone nimba azoca yitwarira ujya yahaye amafaranga then Chameleone aca muzana nico kintu turindiri ariko wumve yuko Chameleone canke ujya muntu yatoye amafaranga kwa DJ Paulin ari we yitwa Mutima ategerezwa kumugarukanira amafaranga yiwe nuko bimeze. Uyu muntu gusa kazima twamaze kumva yuko ari muri team ya Dr. Jose Chameleone nibaza ibyo byo biratahuritse birumvikana kabisa.